urabona dawe ibi bintu ni ibintu natumye ko mu Buganda nabitumye ko mu Buganda ni ibintu dukeneye ngaha mu nzu nabonye twa dukeneye ngaha mu nzu rero ngaha anya wa musheri wanje shaka doca amahera cenda biriya ntazogora basha megaye navyo mukusukure neza harimo utuntu nyene twinshi twako turavugana no ku murongo mbere bashaje warishiki ingenda guhe wumvirize uwo muntu ibintu ukuntu yambwiye ashe yaba ari ibintu bajyaho naba nabiriye nta nuko naguhako kubera iki utampako numvise biryoshe bivuye mu kindi gihugu wumva none ugomba kuzoza urampa ibyo wagaye none ibyo ngaha mu Burundi gusa kabuga uri bisanzwe umvise ko navutse ashe ngaha amahera mu kanya rero sinzi je nzoyamurukira ariko sheri yaje ahamakaye amahana nje nkamurungikira none kahimwe ntiwishikiye nzobataje yaje kweli narigwiriye so warahejeje mbere tuzagusumba na mukuru wawe mukuru wanje wewe urya arasanzwe ubu je mfise ibyo musheri wararose mukuru ubwo ndabishikane mu nzu canke ndabigumitse ngaha nyene tuba turiterera inkuru urabirekera none hari cyo biraturya none Ngenda maraya. Kamu wazungire kwanza. Nibi. Nibi. Ngira ngomba ngire kwanza. Guma hamwe no rubanzungire nowe. Nzi ndoshobora guma hamwe. Kubera iki? Guma hamwe kwanza wazungire. Guma hamwe nduge kwanza. Numa kwanza. Anzu tuze kwanza. Anzu nume kwanza numa. Bakaru. Numa basi numa yesi. Numa Numa rero. none ngo Bakaru. Numa kwanza, Numa basi numa. Siri Bakaru me basi numa. Siko numa rero. Numa basi. none kahimwe Yawe sinzi bonyari. bose bamusindiye gaye Siri numa. Numa sivyo Bakaru se. Numa basi. Numa basi ngire numa sivyo. Numa rero numa tuza hanyuma utubwiye Pano? Numa Bakaru me numa kwanza. Numa. Tega naguhanagu. Numa basi. Ngira rero nibiki. Yamahera. Yamahera. Yagizi. Yamahera. Numa kwanza numa no. Kutana manore banzo numa hamumbi. numa kubwire nawe berega kubari Numa rero. Ngira rero. Yamahera. Numa basiho. Amahera ya. Yabaje sinzi ibintu abaye. mwabuze kuyabika muri banjye Bagizi. Tura none reka ndabe none. Ibi nibihishe. Nibiginye no ubona nibiki. Heda. none nibiki byo byatwaye Nibishe bitore twamahera. Urukura. None sindi kwanda ko bazashiri basi banzunume kwanza. tubwire neza Nanumne. Ngira rero. Cyabona nanumne. Rero mbwira ibi nibiki none. Nibiginye no ubona. none nibikigaye bukuru busa abantu bamusindiye Yabaje sinzi ibintu abaye.
none igicwa hegicwa ego da mureka bivuge neza twumvira ivyari ivyo ahubwo da ushaka kusanga arabaye scrum bamuhendesheje no bintu sinzi sheri nibikishe rimwe ivyo bihendesha umuntu ko mbona umenga sinawuzi ivyari ivyo sheri mbwira tubwire twebwe turaba nibiki habaye ikishe no hamwe basumbira kutagomba kuvuga mbwira abaje barambwira ngo bakubwiye iki basi bambwiye yuko bakubwiye iki sheri ati ibinye ngo amaki okay basi nagiye gupimisha kuri bijuteri bino bintu bari bambwiye yuko nunguri simfise icyo navuga nunguri sinzi yuko abantu bari bameze nk'uko urambwira none abantu babiguhaye gute mbaye donc kubera yamahera ibi byari plus de 3 fois yabigaba bari bambwiye ko harimo 200 millions gusa ndagiye baca bambwira yuko bitari ari byafe wabahaye amahera rero yego yo nibabateka mutwe none dawe baragateka imitwe ahubwo bateka n'imitima y'abantu none sheri basi nta nawe usigaranye basi sheri amenyo ntisigaranye angahe muri ibintu byawe basi sheri reka tugende hagiye basi twicara hajya umubwire siko tugende ihorere reka nta kundi byagiye mbosheri bya mariage reka tube turabibangira yakuma none n'ubu ahubwo imana yari tugiriye neza n'ibyo wisemere nari nsigaranye basi ari gutegura na mariage naho ngo tubihebe basi rero ushatse kuvuga rero ku mpebyi n'umwanya n'inusa amahera arabuze rero uciye umpeba bo sheri ntakubeshe bya mariage twaba turabibangira none dawe shirimo dukundanye tamanya fisi ije ko ndabibona urubanza ni wumvye kumuheba uramuheba cyane ureke kumuheba none dawe nawe mbwiye kanone imitwe bese yo mugabo mukuru gihe twari twiteze gusomera tukaba turumanze none dawe reka gikuru n'amahera kweli none ko twari twiteze ko ibintu bigiye kugenda neza none ibintu bikaba vyase kubiheba oshaka ukabiheba mugaje ibyo ndabiravye naje byo bimpendesha ko je sinzi ngo ni kera imeze gutya sinzi ngo rimeze gutya byumvikana rero naje uwo bimpendesha ni umuhamahera amajenge reka nimanukire hepfo sinabwe ngo mamanukire hepfo ngende kurunda amahera arya ruhungu ntiruzohave runiga ngo rumanike ku mugozi nshaka ivyo ntivyiwe turungikiye genda urondere nta kundi mbona hakono kuvuga zorondera n'ubundi
nkazonana n'uyundi afise amafaranga reka ngende dawe reka n'imizigo karabaye dawe cenda sose ngaho hanze nigire kwitera akazuba igihe mbona ikete hajyanye sinzi rero umuntu yarizanye ivyo birashika umuntu akazana ikete asanze abantu atariho bari agashira imbere y'umuryango akigiye gashira imbere y'umuryango ko aze guha baza kurisoma irani babakobwa mwirira ngo bo kwishinga yo tahira kuri ingenda habe ingene ugurure ndabe sinzi usenge bazinda none urinda kuraba ugurura nkuno kugura nkasanga harimo igiturika cari igiturika cyo kwigwa ngaho canke ibinyice ari kwica ngaho ari mu rupapuro mbere n'amahera yani kwanje n'amahera nyene biragoye kubona ahora nkunda cyane nibaza ngo arankunda kicwa donc sinukirirwa ndakuramutsa ndakurungikiye umukunzi wawe nayo siyansa kuko ntiwankunda wakunda amahera hama nashaka ndakubwire ndanakumenyesha yuko ata amafaranga bantwaye but I wanna test you nashaka kugupima but what I think is true kuko ntakwizera yuko unkunda but now live your life and me I live my life wanyeretse ico ukunda undutisha amafaranga kuva uno munsi wibagire isura yanje mu mutwe wawe kandi wongere wibagire n'ibihe byose twuba twaragiranye byiza je nawe wirukira ugusiga ugasiga ugusanga yari hori princess kubona ahora nkunda kicwa urabona akakagaye jewe amahera amajana 5 iri sibara nibagara dawe yesi ndico nomukore kandi urumva kugasuzuguro dawe ndababaye mwananje ntubabare reka ndakwereke ubu ni guca nigwaza no mu bitaro ngendeyo gushika mukuru wawe arungika amahera arungitse amahera ari ubuhungu bumwe ubuhimbi ego dawe cyo tubaye amafaranga umutegere bumukureho umukungu mu aveho ntabaguma abona kuzimu nkuko ibara rya n'ibintu ngiye kubiturana byose genda uturire byose aka n'akagaye abona iryo shano aho umugore ndaguhaye amajana 5
mbona ngira ngo narangubona kumve kubisubiramo biragapfa ntabisubira iri si baramwibagara ni ukubinyarutsa maze nkarondera bwa buhungu bwirirwa buraroba ibinyamuro mu mwonga ndazi ndi buzomukerereza aratugaye aho tworonga n'ibihumbi 300 ndazi burya buhungu ntibuzoyasiga yego bagakureho karatujoye karaducokoye nta ngorane ziri kuri ko nyine turamutse rero tuza ngaha kuko iyo ubuntu bw'Imana buriko buraboneka ku bantu bayo usanga ari ibintu byiza cyane. Iyo turi hariya mu nsagi iwacu abantu b'Imana dusanzwe dusenga turerekwa tukagira inzozi kandi inzozi tuba twagize ndizera neza kuko Imana ntibesha naho ho bari twebwe gusa ico nzi gusa Imana ntibesha. Rero nagize inzozi njyamye ndabona ingorane ziri muri urugo rw'iwanyu. Urugo rw'iwanyu nsangana umuriro vyanse ko ndavyigumizamwo niho naca mbwira uyu mukozi w'Imana mubona turi kumwe ati raba umperekeze aha kugira tubuze turabe ko ivyo bintu ari ivyo bibaye ngombwa dusanze ari ivyo tuce dusenga kuko icatumye dushika ngaha kiriho kandi azi yuko namwebwe mukizi kuko ikimaze kuba canke icabaye murakizi. Imana yatweretse ko uru rugo dutegereza kurugenderera kandi tukagira n'impanuro turuhaye. Narose inzozi mbona ngaha mu rugo iwanyu hariho ibintu by'ubupfumu muriko murabesha umuntu ngo amaze kubemerera ivyo yomba araho yarari sinzi ariko aravuga ati muca muvuga ati ngo hari hasigaye amasaha 3 kugira ucucikana. Sinzi rero yuko ari ivyo mwumbwira neza kugira turabe ukuntu dusenga. Kwatura bitanga umugisha, kwatura bitanga kubaho, kwatura bitanga kuramba. Kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubuzokwaturisha akakanwa kanje nanje sinzobura kumuharira. Muraba rero ni haba ari ikintu kiri mu rugo rw'iwanyu kitagenda neza mukakivuga kugira umwami Imana abandanye yorosha agira imbabazi aracariho. Ego nukuri cisinde nobita sinzi ko nobita abakozi b'Imana canke ibikoresho by'Imana. Mu bisanzwe ngaha dufise ingorane kandi hari bundiritse kubimba ko haje uwundi censhenda ukuntu bimeze twe duyu mwana wacu ivyo vuze bimwe bikora bishika turatubesha abantu tukabatera yego nivyo. Ikindi cya kabiri n'ivyo nibisango ko twabatera ubwo kugira ngo baduhe amafaranga ironkera yo kurya umugabo hariho umuntu muri no misi yari kwica yishwe na twebwe. Yego Imana tumuhoye kuri byavuye kuri twebwe nuko vuga uti ukuvuza uti murasinzira mu karota nanje ahubwo naryamye ngasinzira nganga umuntu umenga ndahantu hameze nabi ibintu bitameze neza. Imana irakora yaba yarabitse ndavuza ati imisi ngiye kubaho ndayibayeho kubwabo kuri bikoresho by'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane kuko n'imiburiburi tuciye tubona ikintu tugira dusengere kandi nico tugiye gusengera kuko uyu n'umutwaro
uyu n'umutwaro kuko sakabose gukora icaha kanaka ukacemanga imbere y'Imana. ariko ikigeretseko biratangaje ingene nemeye yuko umuntu afite ikintu yinjira ngaho iwawe cazira nivyo dawe nivyo cazira aha ni twemera umuntu yinjira ngaha nkuko atubwira amajambo nkayo oya ntivyashoboka. ubu n'ubuntu bw'Imana butumye ibi byose biba kuko benshi ntibemera ubuhanuzi bw'Imana ntibabwemera ariko kubw'ubushobozi bw'Imana n'imbaraga ifise nibwo butumye ibi byose muvyemera. Reka ce tugenda dusomye ijambo ry'Imana riri muri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Amen. Uwumwizera wese azahabwe ubugingo budashira. Iyi rero ni Imana yaciye muri twebwe kugira ngo tugarure intama z'Imana zazimiye zigaruke mu ruhongore. Ibi bintu mubireke ivyo nubuyobe Imana yobaranduye ikabarandurana n'imizi hamwe atanu umuntu azosubira no kwiyumvira ati banaka barabayeho ariko niko bw'ubuntu bw'Imana nkuko twagendanye n'umukozi w'Imana nawe ntiyobura ico aterera kuko nawe turakorana umurimo w'Imana kuko nawe ndaza arafise ico yovuga. Mwami Yesu abahezagire. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Hama dukomera amashimana kubona ikuye bano bantu mu nzira mbi za shitani kuko harya ijambo ry'Imana rivuga ati ingero y'icaha n'urupfu. Kuba mushimye kuza guca mu nzira y'Imana nukuri Imana ihabwa icubahiro. Amen. Naje by'ukuri hindutse muri ino minsi naje nawe umuntu atabaho urumva atabaho nukuri ahubwo Imana ishime kubona naje nahindutse. Amen. Reka tusabe umukozi w'Imana twagendanye adufashe dusenge. Murumva yuko ubuntu bw'Imana ari bwiza kandi murana ko uyu muntu asa neza vuba uyu twamusengeye adashoboka mugabo ubu murabona ko yahindutse ubu n'umukozi w'Imana afise ivyo ajejwe kandi arahanura n'abantu bikagenda neza. Reka rero turandire mu majambo menshi ndaza amajambo y'Imana tuvugiye ngaha arakwiye ndazi yuko namwebwe mwanyuzwe. Reka tuce dusenga mu majambo make kubera hariho n'akantu novuga ati kaga surprise tuca tugenda tubakoreye. Ndabivuga mpejeje gusenga kugira tuce tubandanya tucicwa urabona ivyo ko kubura oya yahindutse nta ngorane vema. Reka rero dusenge mu majambo make kugira bigende neza. Mwami Yesu turagushimiye kuhinduye aba bantu kandi bagiye mu nzira yawe kandi bagiye kumera neza kandi bagiye gukurikiza ivyo uzobagera ni mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Nari mpejeje kubabwira rero yuko ndabafitiye aga surprise. Ndazi n'uwo muntu muramuzi. Nakaririmbo yaririmbye karirimbo keza cyane karimwe n'impanuro nziza umugabo bitwa Munyare. Ndamwumva ndazi ari n'abavuze ngo turasaje murasa no iyo turi mu buntu bw'Imana twese amasura arasa. Pima ndamwumva nakaririmbo keza rero reka rero icyo ndakabavugiriza ko naje nyene ari nk'aga surprise kuko nari nzi yuko ibi biza kuba kuko
mu nzozi nagize ibi byose nari nsanzwe ndabizi urumva ko Imana igira neza reka rero ce ndakabavugiriza kugira ibintu bigende neza Hallelujah. ya urabona yuko Imana igira neza urabona ko Imana igira neza iyo uri mu buntu bw'Imana biba biryoshe cyane murumva nk'aka karirimbo n'umutama bitwa Munyare niwe yakaririmbye rero RUNAHi abaduhaye basarambira ngo we RUNAHi urasana Munyare je atari ndumva ko nyene atari ariko umva ko iyo ndirimbo kandi niyo ishiye yongera mu dukura umva ni indirimbo iremesha yo nawe uko yabivuze ngo ingabire y'Imana n'ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu uko mwavuze uko nyene yavuze n'ubugingo ntituburosega yewe ubu mugiye kwiberaho erega neza twari twarapfuye mu mahoro twari mu twaratsindiye buntu bw'Imana atangorane n'imwe bo ureke kose ngani bakavuze ndumva yuko ikinyuma ntibakivuze natwe twanywa twovuga byinshi kuko Imana igira neza mu buryo butandukanye itabara mu buryo butandukanye niyo mpamvu twosanga twavuze byinshi kuko turafise ubundi mwene data tugira tuce dukubitira ko ngaha hirya reka tuce tubandanya nawe tugende tumukubitireko kugira ubuntu bw'Imana bushishikare kuguma bukora Yesu abahezagire murakoze ego kandi mushishikare kizobagora ico muzobona kitameze neza muze mutwegere mutubaze hama tubafashe gusenga Imana Yesu abahezagire murakoze reka rero cyo dusezera musigarane n'umwami Yesu ego igoda yicwa turakitse kandi fifi nawe arakitse akijijwe n'ubwo bugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu nibyo dawe twari twararenganye kweri haniro muga tugiye gushima Imana ko kidukuye ahantu habi nkaho amareka twigire mu byacu nyene tugende dushima Imana tunywa agafanta nayo ibiyoga vyovyo bijya bye dawe je ngiye koga